kweli kwiyemera man radio no ku ndirimbo zibanye ndiyemera nyene ko mbikora mba ndiyemera sana yeah kubera iki bigira umuntu wehejuru cyane bro iyo tuko turakora video waye ya poda ai poda Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazana bishasha muvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko toma tubikora, reka tubaze dukengurukira Imana ya muri kumwe natwe. Every day this dukengura namwe abakunzi ba Buja TV. Uno musi ndi kumwe na Brown Diamond, nkabandi kumwe kandi na Simba Boy. Nabaririmbyi batabyorosha basohoye indirimbo yabo iryoshe cyane, itabyorosha nayo nyene imeze neza. Bariko bro, vipi kwanza man? Salama bro. Biraza neza? Imeze fresh kabisa. Simba Boy vipi bro? Fresh bro. Uko sawa man? Jose bien. Man, nijya ndirimbo yanyu kwanza yitwa gute bro? Yaitwa Choco Body man. Choco Body. Yeah. Why Choco Body? Because ni dance man, ni dance ya ndirimbo ni ndirimbo ya ma dance so. Imeze fresh hiyo. Oja ku YouTube kandika Choco Body gusuka hiyo imeze fresh. Indirimbo niko ndayiraba ndabona ifise amasana mu meza man. Indirimbo mwayikoreye kwandi? Audio canke video? Video. Video ni Mose. Yeah. Kweli kimwashimye gukora na Mose. Mose ameze fresh man afata nyene images zo zimeze fresh muri market zimeze fresh ya. Yeah. Ni indirimbo igitangura wumva new era. Kubera kimwashimye gukorera kuri kwa new era Simba Boy. Ni kubera ko twasanze muri new era abintu bishasha nyene biriyo nyene. Bishasha nyene kwa X. X niyo ikoze. X. Be X byarageze murumvikana ko numva ko X atakirunda z'Imana. Twaragerageje nyene ko dushoboye nyene. Cyangwa kongereza murakumva. Okay. Behaje X yarava mu gihugu cyane mu Zimbabwe n'umuki. Asi ndamuzi gusa numva izina ryo ngo bita Masala man. Kabisa ni indirimbo rero imeze neza harimo abakobwa benshi mbe ijya script bro. Izijya abajya abakobwa ndi yabazanye man. Abakobwa twarabarondeye bro. Ni umwe abarondeye. Byaraboheye kuri aba baronke bajya abakobwa man. Wapi man byatugoye. Byabagoye gute usigura gute bro? Twarabarishe man. Yep. Kugira mu baronke turese by'amahera kwanza. So twarondeye umwe ku wundi bro. Twarondeye umwe ku umwe nyene makamusa. Umwe ku umwe. Yep. Kugira mu basigurire bakira ko ndabona umenga nabakobwa umenga batamenye by'ama clip cyane uzinzizo sura za mbere tuzibonye muri clip. Sidazi ni twasanzwe tumenyera man. Byagenze gute kugira ngo muba so urabona okay ijya ndirimbo urabona ni shasha bro. Ko nayo video yacu ya mbere. So twashatse nyene abantu bari hasi nyene tubaduze kumbure ejo haduza bazo bishoboye neza cyane bazokora ibintu birengeye bijya bro. Yeah. Bazokora ibintu birengeye bijya anye. Ego abakobwa matubwiye ko mwabarisha amahera mwarishanga nimba atari banga bro. Bro ndibaza ko ari nibanga kabisa. Nibanga ryacu. Nibanga ibintu byo kuvuga man. Nibanga bro. Yeah. Ariko nizere ko ari amamiliyoni man. Samajana ariko. Ijya bidera zinde cyane bro. Cyane. Nikibazo nkunze kubaza kenshi mbega abakobwa ba Slay Queen canke no vuga ba Queen video babari hangayo ma video abaririmbyi kenshi nakunze kubivuga ariko ntuzi impamvu kuko mudakunze kubivuga man. Biravana. Ariko no mamwumvikanye. Yeah. Mbega crew yanyitwa gute? Crew yacu nabwo turayitorera izina bro. Yakoya ko turacari down nyene turacari mu ntango. Ni Simba Boy na Diamond Brown. Brown Diamond ya. Brown Diamond kwanza kubera iki? Brown Diamond ndumvamo Brown ngumvamo wa muririmbyi wo muri America Chris Brown hamwe numva kandi Diamond Platinum katonsuka ro muri Tanzania gute man byageze man you know Brown ntabwo bisigura ngo ni Chris Brown kandi Diamond Platinum so cyambiraze ko Diamond ni icyo bisigura Diamond so then Brown nyene wacho bisigura ko ni Denise kujya nyene witwa behaje witwa nde jewe witwa Benny bro okay kujya witwa Benny niyo mpamvu nitwa Brown Diamond nyene kujya nyene bro yeah umuntu yumvise izina ryiwawe ni nkuko warafasha abastare babiri bakomeye urabashiramo muri Afrika undi muri Etats-Unis ubuse ubashiramo kuri ko utiswe Fizo Sat B man odimambu kwa kiyo witwa Benny man jewe nijye abavyeyi bamuhaye man nagenza abafanzi bampaye. Abafanzi baguhaye. Niko ko abafanzi batakwise Lorilo na Nze na Kinicuma cha Chuma. Amani nkeka bakunze style yanje man. Bacabona ko bakwita Diamond Brown. Ndavyibaza bro. Simba Boy. Kwe gutiswe Ntare Boy. Zina lirarenze cyane. Mbe kugira ugiyite byagenze gute man? Oya abafanzi nibo bagiye banyikizo zina kuva kera sijya vuba maze imyaka myinshi. Nikikukundira Diamond Brown. Ndamukundira byinshi cyane sino bivuga. Nka bibiri kuvyerekeye ubuzima busanzwe. Pana music. Mu buzima busanzwe. ari umuntu yitonda cyane. Umuntu yitonda cyane.
ego kenshi n'umuntu akunda gukora cyane gose mbe hajyanye nka wumuzi kuvyerekeye udukumi Brown ubona gute wapi Diamond bijyana byakoraga bro ntigera gucamo gamani narageraho muhuriza ku kintu kimwe mana agaca kubwira ibindi bintu nta munsi n'umwe cyose tumvikanye genda fresh yeah ati rero Diamond wewe ntabyo gucamo agira ariko urabikora man jewe barabikora ariko umutipe ameze seriye man umutipe n'umuseriye sana bro umuseriye sana ibintu by'abakobwa ntabikora no man bro nivyo tuba turi busy nabyo tugenda n'abakobwa jewe sindavyitaho bibanye n'akazi kanje mbega ukora iki mu buzima busanzwe jewe ndakubwira muri muzi uratinye kuvuga man bari bisanzwe no abatinye kuvuga man bawica abantu we nangorane uratinye kuvuga akazi ukora man nzokubwira mbega mu buzima busanzwe Brown yakora iki so je akazi nkora bro yakarazi imbere cyane gusa katuma mbabize gusa nyine numva nabwo no kavugira ngaha gusa karahari tukarahari udandaza imodoka bro nope udandaza cocaine oh yeah akazi kameze gute man akarasanzwe gusa bro karasanzwe cyangwa umukomisiyoneri w'abadadi aya nope bro akazi kameze gute man akazi nyene ningaruka ndakabwira ndakubwira bro yanzo kubwira ningaruka mbege mwagiye mu vy'umuziki kugira ngo bibashikane ku kimana akure cyane bro cyane ya urabye niyo ndirimbo ya mbere nyene irarenze si twaturimbo two hasi nyene tuyo twabana yapa kugira mutorane man byagenze gute so twe twakunda music nyene nyene muri make twarakuranye bro twarakuranye so tukakunda music nyene so nyene one day turagerageza recording atumba turashoboye bro byacha twirusha kwa X dukora ibintu by'amateka benga Simba boy Diamond ntarakubwira ko akeneye kurongora gamana ncanga afise umugore tubanye imyaka myinshi ntavyo ndumva vuga nta n'igitekerezo je pense kuba atagira ibitekerezo kandi kuba atabivuga nta kintu ba wiyumvira ko badakomeye gamo arakomeye ndabizi arakomeye man deja arambara neza mu bogare man arati kuririmba arafise akazi ariko ntigera avuga umunsi mu kanwa ko yavuga ibintu by'umukobwa oya time ntiragera ariko gitangaje nuko muri music mwaririmbye muri song mwaririmbye man ari ibintu by'abadada byinshi cyane muri umuziki ni ikintu compose akavuga ati nkora iki niki ukiyumvira ati je ikintu ushobora kuba uririmba cyo byumva ikintu ushobora kuba uririmbye mwashimye ko muririmba kujya by'ama body mbega body man ni chocobody chocobody mwashimye kuririmba umukobwa canke ni you know chocobody ni dance from Ghana so I hope urabye muri video uzoyibona uko bayitamba chocobody mbega nkanye ubishise gwasohokana n'umukobwa kwifuza ko mugena n'imyaka ingana ati uvuze ko ugena n'umukobwa byishika kwifuza ko mugena n'imyaka ingana bro ntabwo negira niyombera ya umwanya ntabwo uragera bro muragera umwanya w'ibikobwa bro man niyo bisigure ko mbega hagifise imyaka ingahe mo James 22 man 22 imyaka 22 bro kumenge imyaka ari mike kuri wewe bro mike cyane kabisa man imyaka avuze niyo rayemeye man ni wowe ufite imyaka ingahe 22 n'amezi make 22 n'amezi make murangana rero imyaka cyangwa muravuka oya man ni giki bro nigize gukorera utuzegira wibagira kibi ikintu kibi narakora ikintu kibi n'umunsi wari manari man bari mu marayika rero Brown rumarayika man ugira uko rikosaga bro man twe turabaseriye ikintu ugera ukorera imana kibi imana nyine wazi ko atamuntu nyine atabesha so birahari byinshi sibyo ariko simwe ko murabivugira hano gusa wazi ko gucumura bibaho bro mbe hajye n'icyayi cy'umuro wamusanga kenshi wakoze ni cyumuro se mani birashika mu nyine akabesha kubesha byese kubesha ikindi gicumuro usanga kenshi wakoze man wivuge ni so bro ndabizi yuko bigora kuvuga bisanzwe kwatabi hari byinshi ariko kubesha gusa Brown kubesha gusa ndibaza ashobora kuba ariho n'ibindi gusa byakurena kwa ziko atamunadacha twugene tukara muri cya gitabo cy'Imana tukaraba ibyaha wakoze no munsi twoza ngo wari kubesha gusa bro aho no munsi nabyuse mapema fresh swanga canza ngana byana nakoze mbajya muri telefone ntabakobwa muvugana gamana abakobwa bariyo mani obese baragoye gutawe kwa kubesha mani abakobwa abashokwa ari ba sister bavuze abakobwa abashokwa ari ba sister abo mu miryango no yabo ariko muravugana n'abakobwa turavugana birashika ukwimvira ko ukunda umukobwa agukunda ndatinya gukunda uratinya gukunda kweri kitinya gukunda mani mani naramba mbona ibintu byinshi mu rukundo by'abantu byashikiye abantu bro ibi bimeze gute mani nyene kubabaza no bizise ko urukundo nyene
ari ibintu byinshi bica mu rukundo ugasanga nyine abantu babazanye nyine bakaba babaye ibintu nk'ibyo that's why nibyo rukundo ntabyitaho cyane ni muri babiri muriko murakora mwenyine biraboroheraga man biroroha cyane gute gute urumva abantu babiri nawe urumva bari hamwe urumva n'ibintu cyumva n'imbaraga tukorokoranye bro birabishika kwandika indirimbo mugenzi wawe no so turakompoza beat kwa X cyangwa ariho hose bagakora beat ama makandi kundi akandika tugahura kuri fresh music Simba Boy nuwa muririmbyi nga muri industry ya Buja Flavor wemera cyane gusumba abandi muri Buja Flavor ni beshi umwe azi imbere y'abandi umwe gati kabisa we need respect Big Fizzo why Big Fizzo Big Fizzo arafite indirimbo nyinshi ziwiwe nkunda cyane kweli kutavuze Brown Diamond turi umwe turanshije kubivuga ko byinshi tumaze kurira ko ni byinshi Brown wewe merande man man je wonda musupport gusa nundi nemera nyine yakiri hasi gatonya bita Thompson uramuzi The Voice Killer ujya mu jamani sona abanyene ariko ujya mu jamani ariko mutarasona n'indimo na The Voice Killer igihe nikiragera bro igihe nikiragera ariko murajifuza n'abasumba bajya turabyifuza bro ni industry ya Buja Flavor musige mubona harimo abaririmbyi benshi batandukanye bashoboye cyane mbega abaho tubona hano muri plateau za Buja TV ni giki bifurije industry yacu Brown akazi kare man long live mukore cyane bro ni giki ubona kikibuze kugira ngo muziki wacu bashe gutera imbere gusumbya aho getse hano BJ amani freedom dufise bro freedom nayo ihari ntayo kabisa wobisigura gute turi nyine yo dusohoye nk'indirimbo so uramaze kubona nk'indirimbo za Diamond Platinum bazimeze ubwiragije ko indirimbo nk'ijye nyene abantu benshi nyene baraguba nyene baragwatiwe ntarimbye neza ibintu nk'ibyo nyene bakagusubiza dano bakaguca intege sinye barinje amatusi ibintu nk'ibyo ndibaza ko ari ico nagiso nta kindi kirenze ico Simba Boy umukobwa ameze gute mutogendana umukobwa ameze gute Jenda nenda kwiyumvira cyane nibisanzwe ni ibintu biri hafi kugira kugira ati unuwe muririmbyi wemera cumbira Big Fizzo nuwe mukobwa mutogenda ni beshi ameze gute that's kabisa umukobwa afise ibintu kabisa je no byongora gusigira ko explain byongora ko explain ariko umukobwa mwiza kuri Simba Boy arahari arabaho bariho beza beshi umukobwa mwiza ameze gute abantu beza ni beshi nawe urabizi abayenga turabona umuntu mwiza navuga ni Diamond Brown ko turavugana hamwe na Simba Boy ariko cyo no basaba ni kimwe ni ibibazo bibiri nkene ko mubazanye bro mubaze ikibazo kimwe uyu nawe mubaze ikindi kibazo bro kweri kwiyemera man radio no kundirimbo zibanje ndiyemera nyene ko mbikora mbaniyemera sana kubera iki bigira umuntu we hejuru cyane bro iyo tuko turakora video waye poda ariko iruhata ari sana kandi ngo amatwa nsumira mani ngo ari ibintu hajya muterekanye muri rya video bro ari ibintu vyabaye ngo bakuyemo muri rya video man so ari ibintu byinshi mwakuye mu ngo mwebere bisarisha sana ngo mwari mutinye yuko ugiye kuri ekra bo tukomera ko video zanyu zica no kuri mbonesha kure y'igihugu ibintu bimeze gute mani batari banga twe tutabibonye so ni ibintu birasanzwe nabivuga yabo ngo byarashitse abakobwa baraho barahina man man je nibisanzwe kuri song byashitse gute yabigize abigomba cyane oya ntiyabigize abigomba bro byarashitse biraba nyene surprise none mwabyakiriye gute deja muko mugira clip muca mu mukobwa byaradushavuje gusa ariko byarabashavuje nta mudi vyabahinduriye man nope ndane ama clip bibaho bigashika umukobwa agahuzuka agamukorokana ugakoroka ugasanga kamera yagafashe numva muri ico gihe icyo byumva naco bitwaye mwe mwavyakiriye gute man so kuri twebwe bro nyene nagira mashavuga ati akaya kaniko liko fresh akando sawa tukaweke aka ni kimwe nakubwira yuko nyene muziki wo mu Burundi tudafite freedom cyo abantu bose hasi uyo dugushize ibintu nk'ibyo woni usanga ariko biramera fresh usanga atakaza dufise nyene imbere cyangwa muziki uri kurahagarika ibintu nk'ibyo utari kuravuza yabo nkuko tubishaka ya bro ku muntu yo bakeneye kubakurikirana kuri Instagram, Facebook, YouTube yo basanga he bro so for me kuri YouTube
ni Brown Diamond 257 okay aho uraza gusanga indirimbo yiwanje Chocobody indirimbo yiwacu so kuri Facebook ni Brown Diamond kuri Instagram nuko nyene byose ahama yeah na je nuko kuri YouTube ni Simba Boy 257 no kuri Instagram ya everywhere ku muntu yoba akeneye gukurikirana iyo ndirimbo yo yisanga kuri YouTube yitwa gute man Brown Diamond 257 kuri kitagiye kuri Simba Boy oya twaravyumvikanye hagati yacu nyene ya mwaravyumvikanye hagati yanyu ya kuyishira nyene kuri Brown Diamond bro bya vrai sure man nta contract yahabaye gamani no contract ni ibyo inaonekana unamuonea sana ndugu yako man ile anaingia kwako haingii kwako mwenzako unajua si bado tunatengeneza vitu vingi sana kwa today ni kwangu kesho ni kwake things like that yeah man izi explications zo uzishira hafi ni agera ko bihinduka uzoshubimwibutsa man uko ibi bintu je biranteye amakenga na ku YouTube indirimbo kandi bani ni batwe indirimbo ko warinde neza cyane gamani kumusumbiye umuntu iga bro yarandenze arakurenze ni Buja Hit TV cha kinyamakuru cy'amakibazana bishije muvuga muri industry ya Buja Flavor twari kumwe na Brown Diamond hamwe na Simba Boy novuga n'abarindi batavyorosha baruka gusora indirimbo yabo y'urusasu yitwa gute mazee Chocobody ni dance cyangwa ni dance from Ghana kweli kimutarimbye amayaya man amayaya mutarimbye amayaya yeah next time yeah tuzosubira inshallah imana bikunze bye ntibagire subscribe